man ituru maze kuza nyimbo umuziki nawo guhajyari ndekura naje ndaguturira ndekura oya man umviriza ndaguturira usinione hivi usinione nabi man usinione hivi usinione hivi man ntumbone gutya utakuchenye ngo nikupatie nayo man naweza hata nikaichana unajua rare yangu man tuyaronga twarushe man umenye yuko na mama management tuba dufise man ndagufatira na mbere ya kamera bose babibone njo nguyu umviriza magaze njoyu aratabura nguyu ndazi n'abandi bantu benshi oye mumuone njoyu unasikia toka nje sasa polisi oya vipi man oya mana wewe lako huyu mujama papa oye sasa mani wachuja kujama mani rega nanje ngene igikogwa chiwanze nakwambia vitu atakuvuruga na vitu gani man zani mbugita ayo mazangiri soka rajo mpati vitu oya je nusuye kandi kumure STV every story matters. Kanda baramutse bakundi ba STV nkaba nide komeze neza ivanye na muherere nje ni boni good ndi mu ma homebase ya reka ndabaramutse kandi babwiye ko nenda bakumbuye haheze igihe kinini nyifse teinture ubu nambaye bayita wig iki nambaye iperike me ndibaza ko mumeze neza ndibaza ko nabamwe muri mwebe basi mwankumbuye na bukebuke naho mutabimbwiye hama ndahano mu butere naje kurondera radio rasta hama sinizanye nje nyene naje na obi idina diwe ryamarinanira kuvuga gusa ndaca ndayabreve nkamwita obi niwe twazananye ngaha ambwira ati tuze kumurondera radio rasta mwese muramuzi ni mu producteur none muririmbyi twigeze no gukorana ikiganiro niwe twaje kurondera ngaha nje rero babwira byinshi ko nje byinshi ndabizi reka obi wenyene aze nga abibabwire ko twamaze gushika mu butere deja turi kumwe anaweza akakuja ne iri zuba muribona gute nje naturitse vipi none nyegera vipi kugira nibisanzwe ya isho boy Oberese urameze bien zina riguma ariko nana kuvuga reka ndabivuge bavyumve izina rya munaniye kuvuga isho boy Oberese music nasha turi gereza abantu babongereza hajya twara ni ata tkenato tuzi kandi ni bon hama ni bien fresh nje abakundi ba STV nababwiye so mako turi kumwe gusa nibamenye exactement ikituzanye ngaha mu buterere gusa nababwiye ko tuje kuraba radio rasta umu producteur wo ngaho seulement exactement nibazi icatuzanye we rero kubera ubasigurire ubabwire bien je sinshire mu buyi obi ubabwire ni bon ya mu bisanzwe bakunzi ba STV hariho abantu basanzwe bakora umuziki baraza ba producteur ukuntu bamwe bamusanga bameze gute ari ukuntu bameze nyene mu buzima bwabo ari ukuntu kubesha umengo ntibiheramo amasezerano mwavuganye projet mwatanze projet mugakorana bigatiba ugasanga donc haraba mu buntu bw'wese ukuntu muba producteur sana niko no bivuga donc icyanzanye ni muri ivyo nyene bijanye n'icyo cha production nyene namuhaye indirimba nkorere turaheza byose ndariha ariko kubijanye no kubuma indirimbo niyo ngorane irikiraba rero nkaguma ngenda ngo si hari ibikorwa bindi nkaguma numva biriko birasho avant ya vyose nje imbere yo konza ngaha navuganye na radio ko n'umugenzi kwama tuvugana kenshi nk'uko nababwiye twarakoranye n'ikiganiro na mu telefone nje cambwira exactement ari muhira reka rero nje mu buryo bwo kugufasha urumva bwo kuvuga ati kubera umuronke nimba uri siyo ko yarishe kwanza ayo mahe man no avanda kubwira ko narishe nikiba nararishe kandi nawe ni urabizi n'aba producteur ukuntu bameze ni bashobora gukora je navyo ndetse ndumuririmbyi okay nuri umuririmbyi sawa gusa naco nibisanzwe me gusa aba producteur ukuntu bameze abatabizi reka ndabibabwira mu producteur ni gake yemera kugukorera indirimbo utamoya mahera ngo ayeze yose no afuma watanze vasa arafuma akagukorera beat hama mukaregistra mu nyuma ariko wamuhaye yose arakora indirimbo akayiheza yo mugiye ambwira ko yajeje indirimbo akabatarayi murumva yo niyere yo gusa mfasha ico gikorwa dushikeyo yes muri buryo nje ko navuganye na radio kandi wumva ko wamuhaye amahera ko wamurisha amahera kandi nje radio yambwiye ko ari hajya reka tubashe kuvugana nawe hama ibindi tugira turabimenya dushitse ni bon nizere yuko utamubwiye ivyo twavuganye oya navyo namubwiye vraiment namuhamagaye igihe nari kuri studio ndamubaza radio eske uko wapi acambwira ati ndi kuri studio
Yes. Kandi nanazi yuko tudinanye. Okay, reka rero tugende. Arabe ivyo ndiko navuga ko ari ukuri ndazi yuko nza gusanga ari ukuri. Ni bon, nimba ari ivyo. Nko amazimisi abikora. Uvuze? Natanyegeza nko amazimisi abikora. Ni bon ngira ngo biragenda neza. Cameraman amisi acha twende tongeye na radio. Ego turi ngaha kwa radio. Aba quelque part ngaho. Sana gomba ndakubwire wewe. Uburaguma hanze muri portail. Nje Pardon. Uburaguma ngaho muri portail nje mbande ninjire. Sivyo? Ngendo mushikize ko kamerama kuburya ataronge naza gukwepa nubwo aza gukwepa muri kamera biza kuba byabonetse yuko twamushitse ko ivyo siko turavuga ari ukuri. Poa. Jo tundisa pole ingo tujane ucuguma hagaze ngaho imbere ya portail we cyangwa guhamagara shitse nkavugana nawe. Sivyo? Gusa ni bon. Easy. Ari ivyo ibintu biragenda bien. Ukuri kuramenyekana. Tunafika njoo pole. Wanaita mivumburo. Kandi haranuga. We sasa uradire. We powesha quelque part ngaha nje ninjire cameraman. Njoo twende pole. Njoo twende pole tuongee naye kwe. Ola wanamwita Rajo Rasta. Munamwona Wagwan. What the fuck? Ndashaka kuinjira. Ni bien. Ingo Claude twinjira. Cameraman ingia tuongee na Rajo. Ni bon Rajo Rasta. Mambo vipi? Mambo sawa yuko. Ndakubona? Ndashima Imana kweli. Neko wapote wewe ni biki? Ndahari nkunda mahera nco gituma nakiboneka. Ukiriki? Nkunda mahera nco gituma nakiboneka. Merci beaucoup. Turabizi kukunda mahera. Bafanzi ba HTV. Abafanzi ba HTV turi kumwe na Rajo Rasta. Niwe turi kumwe ngaha. Urumva katumuramutse tuheje kumuramutse cyatumubwira icyatugenjeje ngaha. Ni sawa aramutse abafanzi ba HTV kwanza. Abafanzi ba STV meze neza muraho to turashima tumaze gufungura ubugari niki sinzi mbaze mu producteur ariya hama kwini amakuru y'imisi nawe nyenda kubaza nje ni bon ndashima nyine pole hama Radio hanje bon urabona sinaje nje nyene cyambe naje mu cameraman wanje ndana camera ndana microphone ikindi nacarundi muntu twazananye hari handi sasa sindi ko nyemerera ko ndamuhamagara ni bon ni sawa Obi ingo. Girangura mume. Mani wapi cheza kwanza kifanya. Uvude? Huyo mtipe asoke aanze mani. Halo. Simba. Halo? Mumfatira guca mzoba mukoze. Mviriza mazimisi ndakurondera kwanza. Mbona tigita na kwa kuangalia mzigo wangu. Nakwambia kitu kimoja. Wanatoa kwanza na Michael Statement na hiyo. Radio ni pole. Cameraman ndio imena. Sikia nikwambie bro, sikia nikwambie. Kwanza ngoje. Huyu unajua kwa journalist mimi. Unajua kwa nini huyu nilimureta? Usinikane. Kwa sababu nonyi yakane mani ibikorwa urikura kora sivyo? Amagara igipolisi. Igipolisi. Ubaza je nawe amagara igipolisi ninde bofunga. Mana byo faranga bawe nanga. Pardon abaciriyemwo. Kwanza ngoje wewe waje wanyenetse sivyo wagize neza. Cameraman umviriza. Kamera surtout kamera musohoke Queen musohoke. N'ubundi byabaye si. Queen sikia nikwambia kitu kimoja. Sawa. Hao wasanii wa kijinga mimi sitaki kuwa naletea na mapare yote. Mimi nyimbo yako kwanza ni ya kisazi. Nyimbo ina melody. Sasa nataka nifanye nini? Oya so ona. Nyimbo ina melody. Nyimbo ina melody. Sikia nikwambia bro. Sasa mbona franga yangu ilikura? Oh nasikia. Toka nje sasa polisi. Oya. Vipi man? Oya man. Mana wewe tulako. Mana wewe Radio. Sikia nikwambia. Umviriza man. So kana kubwiye uzoze ata cameraman office. Umviriza. Umunsi nakuzaniye amahera wayatoyonezerewe baba. Sawa. Ni watu ya mahera uneze. Sasa Radio none nje nanje unyikurukanye. Kwini nawe nyene uri musnitch kuanzania mama Tumusnitch bisigura. Siguri no kubera iki wagomba. Underground indirimbo zitagira ama melody sawa. Okay sawa ndo underground kubera iki wemeye gutora amafaranga yiwa. Umviriza. No umviriza kubera iki wemeye gutora angalia gisara nifanye. Na kumwagia maji tu una adabu na utani niko nafanya vitu vyangu. Sikia nikwambie Queen, sikia nikwambie.
Siku atakia mko na mwe pamoja mimi nakupatia nyimbo yako. Lakini ukileta journalism sikukuya gushwana. Sasa nikuletea polisi ingekuaje? Kunisikia kwanza. Mimi amna. Wewe. Uona? Sikia mani, vitu gani mani? Sikia mani, nipatie mzigo wangu kwanza mani. None ndakubaze. None je ibintu vyawe arawufise na Oy. Sasa ba melody ndio nini? Akuya nipatie mzigo wangu. Sikie. Queen, ndabasabye nukuri kw'Imana. Mbwa napotezea mood niko nafanya kazi yangu sawa. Wewe udafanya kazi yawe na ujana. None banzi. Oya. Sasa umviriza ndakubwiye sorry kidogo. Queen ndakubwira ikintu. Huyo hapa mimi nitakufanya nyumba yako kama ukuja na media. Tutaelewana mimi na. Kandi avuga ngo wamumukwepa. Urazituru maze kuzanga déplacement mora ndiha. Umviriza. Indirimbo yawe nzego ata media ihari. Ama sindagukwepa wewe. Mfise gahunda kenshi man. Wewe ufise nunze station yiwa ukoreramo ni sivyo. Kubera iki none iyo hageze konza abantu sinzingira mu mapanze, sinzingira warabwiye abantu. Phone man urazi nimero yawe phone igumize imije. Sinzi ibintu wakoze ivyo ari byo. Wala namba yori nipatia gashi. Sikia kwambie, sisi tuko wanaume sawa. Kitu anza kukuambia kitu kimoja, ukiniletea media nataka mimi utaona kama nimekushika vibaya lakini umeniletea media. Nisingefanya hivi. Ni juri kwa na rendezvous na huyu. Hapana, wewe ulibakia hapa juu. Ngojea ulibakia hapa juu ulikuwa na rendezvous na huyu. Kufanya kazi zingine, unajua kama mnikutana kwa mkazi ndio. Kaja kara kazi naguhaye. Sikia kwambie sasa. Mbiriza mani nje na bintu vile ushobora kumbwira. Mimi nilikupatia sinikupatia franga zangu. Franga zako zinamaanisha. Si nilikupatia franga? Bisha mbele ya kamera sema kama sikukupatia franga. Suseme. Wewe bro, ulikula shaka kunyaka na sivyo? Gusa ibintu byose nikumvikana. Ngoje umviriza. Wewe ulikula shaka kumbwira yuko amahera na umviriza. Amahera sinakurishe kwanza icambere. Sinakurishe. Nayuzi? Baba. Man ituru maze kuza. Nyimbo umuziki nawo guhajyari. Ndekura. Naje ndaguturira. Ndekura. Oya man, umvire ndaguturira. Usinione hivi. Usinione nabi man. Man usinione hivi. Gani? Usinione hivi man. Ntumbone gutya. Utakuchania ngo nikupatie nayo. Man naweza hata nikaichana. Unajua rare yangu man. Tuyaronga twarushe man. Umenye yuko na mama management tuba dufise. Man ndagufatira na mbere ya kamera bose babibone. Njoo nguyu umviriza. Magaze. Njoo aratabura nguyu. Ndazi n'abandi bantu benshi. Oye mumuone njoo uyu. Mazi umviriza. Ndabivugira imbere ya kamera bose bavyumve. Uyu muntu uyu umuntu azomwama yera yiwa mukore. Kwino urabona kweri no ingere turiko turateseka tubwa underground. Cameraman mwabonye kweri ibintu nitwama tubivuga tuvuga ko yuko tuja gukora mu studio bakadufata fo ukamengo urabona ingene bafukamye saba journaliste gusa bafukamye umuziki mu mugongo urabona uyu mujama baba oy sasa mani wachuja kujama mani rega nanje ngene igikorwa ciwanje nakwambia vitu atakuvuruga na vitu gani mani tena kwini umviriza mani tugende baba tugende ko ndabona ibintu birabaye ndanse murabona ukuntu angize mani no umuntu wamurisha amahera yiwe afa gufanya hivi ne tugende je mbona ibintu bibaye ndanse no cugumanga baba ubitakuni uwe zali mbugita ayo mazangiri soka rajo mpatse bitu oya je nusuye kandi kumore ibi bintu nitwa tubivuga kama kabila meja tutaongea lakini ukiongea na watu toka nje kubera kushaka tubinyegeze baba ni hatari byabaye ndanse uranisaidia nini we hamango muramenyera reka ndakubwire wambye ndakuzaniye ari je nushake rindira ikintu kimwe je nushake kumbwira nabi wambye ndakuzane ngaha niyo nakuzanye kandi merci beaucoup nakusaidia nini je nakubingo nje kugwana nawe wagomba ngwane nawe wo munyo kupigana nawe ninje naye kugwana nawe sina nanguvu ngifisenje kugwana n'umuntu Biranse kuko igihe mwagenda korana indirimbo nyane twari kumwe sisi okay sawa basi sorry umbabarire nacho sawa na kamera ndagufashe nuko umuronka sivyo nabikoze nabi sinabikoze okay nta kibazo wakoze sivyo wagize neza me gusa wakoze no kumushikiriza ariko wabonye ko ivyo ndiko ndakubwira ari ukuri
nukuri sinzi nuzi ko arukuri wewe umuntu umaze kubona umuntu ariko arirukana umuntu nuco ubona ko ari kinaba ariko ariyagiriza mwabibonye simushamwe igione hamwe wenyine shaka ugeze no ngaho ivyaheze ndibaza ndagushimiye byo temuri biona umuziki ndawo mwebe ndagiye abaye sro gusa simuri bibona byo cameraman turariyesho hasha ndamangaye ngo je ndamuvugire bakunze ba TV mumfashe nanje mumfashe mumvugire nosubira kuvuga ngiye kuvuga bansesa imicanga mu maso mvuze bansuka inzoga mu maso mvuze ndakubitwa nararushe amatama yarabaye ndanse kandi abashimire ndababwire nundi munsi baba STV every story matters.